coba ari ikimenyetso cyo gufata minenegwe icaha cyo kwica mu Burundi abantu basuye gutogwa ibiziga ku rugero rudasanzwe mu gihugu uko buca uko bwira abantu batogwa bishwe mama ngo umugabo yoba yishwe n'umukenyezi wiwe umupolisi yishe mugenzi we umuryango waturiwe mu nzu abana baturikijwe na grenade tutavuze n'ubundi bwicanyi buga n'abantu ku mvo za politike harimwo kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikibazo benshi bibaza ni kuki ubwicanyi budahagarara mu Burundi, uruhara rwa leta nshasha gobugwahe kugira ituze ubutagisubira ubwicanyi iyo buzanana hose. Abatumire bagira badufashe kwishura ivyo bibazo ni babiri turi kumwe hano muri studio. Uwa mbere ni Ernest Nkurunziza n'umunyambabanga nshingwa bikorwa mu runani Force kego mashiramwe yigenga mwaramutse neza. Kaze mu higaniro. Murakoze. Sangwa ikaze. Umutumire agira kabiri ni Bonfils Niyongere n'umumenyesha makuru wa Radio Inzamba agateka kawe mwaramutse neza Bonfils. Mwaramutse. Kaze mu higaniro. Murakoze. Higaniro ni Club de la Presse cyunani kwa radio RPA Inzamba bena television Renaissance ndabaramutse mwese muriko muradukurikira. Bonfils, tuko tuganira ku bwicanyi butandukanye mu Burundi uno munsi nameje guca ku masonga bwasubiye gufata umurindi udasanzwe. Mbega ishasho no munsi umuntu yovuga mu byo mazi imisi mukora kuri radio Inzamba ni icyayi. Ibintu umuntu yovuga bishasha ubwa mbere birababaje kubona ibintu biriko biraba baguma baririmba amahoro baguma baririmba ko igihugu kirimo amahoro, ariko rero jewe ku bwanje duhere ku ruhara rwa leta barabavuga ngo uja gutamba neza umubona gikenyera canke ngo izovyara ibihumye uyibone kizezura. Reka duhere ku byo twagiye tubona kuva iyi ntwaro nshasha ibonetse. Ubwa mbere hariho umwana yapfuye mu Rutana ugasanga yahamagawe na OPG umwanya munini bavuganye kuri telefone akaja gutogwa ikiziga ahantu mu gitari nyuma y'iminsi apfuye ugasanga aho hantu mbere ikiziga gisanze nta namaraso nta nimajya amaraso ihari. Uyu mupere ntiyigira hamagagwa mu butungane ngo bazwe kuri ubwo bwicanyi. Ugasanga hari umuntu atowe ikiziga ikaruzi ibuhiga uyo ugasanga yapfuye urupfu nk'ubwo nyene ugasanga imbere yo gupfa babanje gushurashutswa ku nguvu ukarindira ko amatohoza ashika ku kintu yerekana ati koko ibintu vyabaye nibi ukabona. Mbere ko tuvuja kuvye batohoza n'abantu hariho abahamagagwa mu butungane bw'ikibiriraho ikumbere turabishika ko bandanye uvuga kujanye. Nariko ndavuga ubwicanyi ugasanga imuramvya umuntu yapfuye aciwe umutwe n'ukaruza umenga nawe yari yapfuye aciwe umutwe. Ugasanga Inyanzarake vyagenze uko nyene ugasanga hari abana mu Carama batoye igisasu baragikinishije bamwe barapfuye abandi barakomeretse. Ugasanga aha mu Cibitoke muri zone Buhayira ya commune Murwi umuntu w'umugore akiri na muto afasha umugabo we baramwishe agaca afata akamuturira no mu nzu. Murumva ko biteye ubwo. Ugasanga tukiri mu ntara ya Cibitoke nyene nk'Ibuganda hari umugabo afasha uwundi mugabo aramucumise izuba ryaka abantu baraba bagashavuga ngo yamwagiriza ko yoba bafitanye ubucuti budasanzwe n'umukenyezi wiwe. Ugasanga hari n'ahandi umukenyezi nawe afata umugabo wiwe akamugerera bamuniga bakamunigira mu nzu basanzwe babamwo. Ivyo bintu ugasanga kandi no mubajejwe umutekano warumvise Muyinge abasirikare bagomba kugira n'abanyagihugu mu Kayanza ugasanga umupolisi nibisanzwe kurasa kuri mugenzi we n'ibintu umenga abantu barataye akaranga kivya karanga guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu n'amategeko akingira kiremwa muntu. Hari gishasha biratandukanye n'ivyabo miseze. Biratandukanye n'ivyabo mu minsi heze ko vyabo mu minsi heze wasanga bavuga ngo hari umuntu w'umusenere yanyurujwe umuntu uru yanyurujwe vyagenze uko hari imvo za politike haba harimo ibintu bishaka gusa n'imvo za politike ariko ubu umenga n'ubwicanyi benshi bavuga ngo bwabaye ubwicanyi rusangi ariko naho nyene hari cihijije inyuma. Urasanga nk'umusirikare yarashe mugenzi cyangwa umupolisi yarashe mugenzi ariko bamwe badasanga iyo ubwoko badasanga iyo baturutse mu migwi Rwanda. Ugasanga hari n'indirimbo zivugwa abantu biriko bararirimba
bigamba ko bisha abantu kuruze ku ma telefone cyangwa kuri za Motorola ntiwozishira kure kuko urumva umuntu avuze ngo murika ngo ndiko ndamurika ngo bakoze akamagwa ngo bakenuye ngo natwe ngo nta gishasha ariko ngo nta kidasanzwe ngo turakanuye ngo tuyo turamurika urumva ko imvo za politike no zishira inyuma ariko ntizivugwa cyane ego Ernest Nkurunziza aravuze aciye ku masonga ubwicanyi bumaze imisi biga mwebwe mu bashira hamwe adandira ibicaro vya politike muravye ubwicanyi bumaze imisi hari ubudasa koko nuko byari meze mu miseze Yakoze cyane kumbaza iki kibazo ivyo Bonfils avuze ubwicanyi avuze bwimonogoje mu gihugu sagaseseshwa rumuri ni ibintu twese tubona ariko muvyo yavuze biba mu gihugu aravuga ingene abarundi birirwa baricwa mu gihugu nagoma nongere ko yuko ahubwo bwicanyi bwajabutse imbibe ubu bugeze buri no mu makambi y'impunzi muri Tanzania jewe makuru maze imisi ndonka barakubwira yuko ku mbibe za Tanzania ubu hasigaye hari ibinogo rusangi bidasanzwe guhera ku Muyinga kugenda za Makamba gushika za Nyanzarake Rumonge Nyanzarake Makamba intara ya Makamba mu ntara ya Makamba muri Rutana barakubwira na Ruyigi barakubwira yuko ku mbibe z'igihugu ubu ni binogo rusangi ni ihambiro z'abantu bakuye bikozwe n'abarundi bikozwe n'abapolisi n'imbonerakure bajya abantu birirwa baravuga hariya mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko banyurujwe barabazana bakabashikana mu Burundi bakabiciranye ku mbibe bakabahamba hajya nizo nkuru dufise mwumva rero imbere ubwicanyi buri hagati mu gihugu mugabo urumva ko bwambutse n'imbibe ubu basigaye bagenda kurondera abahunze bakabazana kubagandagurira ku mbibe z'igihugu ndagusubiza ijambo mu kanya Bonfils waroheje kuvuga mu kanya gaheze yuko gutumva mu butungane hari kiriko kirakogwa ariko turamaze kubona mu gipolisi mu butungane muri parke baca imanza zikibiriraho harabacibwa imanza zo gupfungwa gusabwa umujoro wo gupfungwa imyaka 200 n'uwo guherayo biramaze kugaragara mbega hariho uruhara rwa leta rwo gutuzwa ubwicanyi munaravye ubutungane ngere ko aragifatamo ku ruhande rumwe womenga uruhara rwa leta rurahari ariko biravye neza ni ibintu byo guhuma amaso amakungu uti ni kubera iki mfatiye ku bintu biba muri commune Kayogoro bategera abantu bavuye gupagasa mu gihugu ca Tanzania bakabica bakabiba bakabasahura ibintu byose ababikoze bivuga ngo barafashwe mu chef de zone barafata no twara igipolisi muri ako karere ibintu nk'ivyo ntibikogwa mu standard wa commune atabizi ngo ko amezi 3 amezi 4 ntigeze akomakomwa yitwa za Shemisago asanzwe yagirizwa n'ayandi mabi urongo igipolisi muri ako karere abafise ivyo bita ama département de renseignement ayo makuru abayafise ujya atadebere gutegusa yatezwa no kubazwa buramatari yatezwa kubazwa bijya bintu byageze kuvugwa uko bivuzwe mu maradiyo niyo abantu bagiye ibyo niko kubwira byo kibiriraho imanza zikibiriraho nakubariye ko ikimenyetso ciza ni kimwe mu bimenyetso twokwita ko ari vyiza ariko ni kimenyetso cerekana ko harimo ibintu byo guhuma amaso bimwe byo gusiga n'inkore ku maso bafata bato ababatumye ivyo bintu ntibafatwa ndagwa karorero umuramu wa za Shemisago mustane ya commune Kayogoro niwe mukuru w'imbonera kure hajya ku Muragarazi muri zone Bigina uciye ahantu hitwa Imugeni hirya ya brigade Gatwe hajya bita Nkaramanyenye ari zone Gatabo naho nyene hari inshuti za Shemisago uwo tuvuga ko za Shemisago ivyo bintu babikoze atabizi bakaduza amazo hagura amamodoka bagasigara bavuga ngo merci corona kubera ko iyo nzira abantu bayicamwe bavuye gupagasa kubera imipaka yaragiye mu butungane birazwi imanza zaraciwe imyoro yarasabiwe imanza ziracika kuri ya dossier y'abantu bategirwa bavuye mu gihugu Tanzania reka ncenge wawe Ernest Nkurunziza wewe muri force mwaravuga kudahana ko ariko kuzingamitsa igihugu ariko ivyo nako ndamubaza bijanye ni manza zikibiraho zicibwa zimaze imisi zicibwa muri no misi
tukumva abantu bacibwa imanza iminyororo basabwa iminyororo y'imyaka myinshi harimo no guherayo ndako nibaza nti sico ari kimenyetso cyo kwerekana yuko ubwicanyi hari ikimenyetso cy'uko ubwicanyi buko burahanwa ni kuraba izo manza zikibiriraho zikorerwa bangahe dufatiye ku bwicanyi busa uko bumeze ukara ababikora banganiki n'abacibwa izo manza banganiki nibaza yuko ataho bihuriye usanga abicanyi ni benshi mwabafite ibyo bitigiri ibitigiri ibitigiri umuntu arabibonera mu maraporo dutanga nta muri umwanya cyo kubwira ngo bingana uku mugabo icyo mbona cyo nuko abahanwa ari bake dufashe kubakora amabi uko bangana kandi uravye abahanwa bari bo usanga abahanwa ni wa mugabo yishe umugore ni wa mwana basigaye bafata n'umwana w'imyaka 7 bakaja kumupfunga ngo yashurashuje umwana w'imyaka 3 ivyo harantu mwari bwabibone aho ucumbarira ngo wahanye ubu uravye imbonera kure ivyo zikora ubu uravye imbonera kure zirahanwa dufate nka yambonera kure imwe nyamba iyo muntu uze muri Bujumbura yari muri Mutimbo Maramvye yame yigamba ko yamuritse neza hanyuma ikintu bakoze n'agakorwa yarahanywe arihe yarahanywe none hanyuma mitabaro kurako umuntu kujuga kuja mutubwire mbega ivyaha bikorwa biri harimo imvo za politike mwe mwarakoze mu nzamba ivyo wawibuka dutomorere neza ivyo wowe uvuga ko ho barimo imvo za politike abantu bafashwe bagahanwa nujya mu polisi tutazi ko arahanwa mu Kayanza kuko ujya mu kurasa ujya mugenzi we ni yanzigo yakera yuko bahora bagwana kera bamwe bafaba abandi bapemupeya acara murasa ati nta kibazo kandi igihugu kirankingira ikindi caha twovuga ko ari ca ari mu minwe y'ubutungane ikindi caha twoba twibuka ko uwo muntu yahanywe hoba harimo n'imvo za politike bagashobora kugira ngo batebe ko bahuma amaso makungu nkuko nakwari no guhuma amaso ni wa musirikare Lieutenant Colonel Steve ndamubukira indi zina avuka igahombo mu Kayanza muri zone Nzewe namba atari umutumba Nzewe yaravuze amajambo mabi cyane mbe abibugwanko n'amacakubiri agera gufatwa atari kuri ayo majambo yavuze agera gufatwa kuko arasha umwana wo muri Gituro mu Kamenge urumva iyo dossier abacamanza ntibayishiramwo hari n'izindi borera kure zifatanywe inkoho zigapfungwa hariho twavuze Igitego uyu munsi ari nyororo yidegemvye arafatwa akica agafatana inkoho agapfungwa agacirwa iminyororo y'imyaka 5 mu nyuma agasubira kure kugwa akaja gukora ibindi byaha yafatwa muri byaha ntibace bavuga ati ni situation agravante ngo bace bamurukora yindi dossier muga bacamusuza mu nyororo ngo nabandanye wa munyororo w'imyaka 5 uyu munsi akaba yidege mbabarira gatoya hanyuma iyo inyamiramabi yerekana ko ifise gushaka canke igihugu ifise gushaka kugira ngo ivyaha bihanwe ntibafata ahantu hatowe ikiziga ngo bagihambike kibiriraho baragerageza kumenya bati mbega ikiziga gitowa ninde iyo bata yabuzwe irengero kuva ryari mu buryo buhe bakagerageza bakerekana inzira iyo bita inyamiramabi canke opeje officier de police judiciaire ashobora guhera ko kugira tohoza amenye cisho uwo muntu nabisho uwo muntu mugi ivyo bintu kubera ko bavyanka batakeneye ko biba igihe cyose umuntu atowe ikiziga bamuhambika ibiriraho ntibakeneye kumenya uwari we hari n'ahantu haba huzuye ibiziga bagenda bahamba abantu hari abantu bakugwa mu modoka bitegereje uko basa bakacaja kubica bakabahamba uri kuvuga ngo abo hari nabo tutamenya abantu bakugwa mu miduga nabo umuntu ariko akumviriza havugira ati uri ko ukurashikuza abantu bava mu miduga tubwira aho byabaye hariho nka ibintu vyigeze kwa mu ntara ya Ngozi barakura umuntu mu modoka ya Memento bamujana ngo ahantu kujagite guciye ca Mugani ahantu amanuka muri vya bintu bimwe vya popera mwe nka vya dipping tank bakamumanura ahantu mu maeskaliye akashoka tabakatazwe haba hari n'amariyeri uyo muntu bagacavuga ati twafashe muri babandi barebare mukanya kumugoroba turamuhemba none nka kumwe bamafiteri bariko barigamba ubwo buntu ivyo bintu si ubwicanyi nk'ivyo ugasanga wowe ugeze kubimenya nk'umumenyesha makuru kera cyane ukagerageza kwitohoza iyo nkuru ugasanga ntikwije ivyangombwa kugira ngo ivugwe ijana kwijana kuko wabuze bene kubera bashacoba ndabiko tuja mu gishikirego shaka bicagenda kirani mu gipolisi ho mubajije mu gipolisi babishora ngo mu gipolisi urabizi nawe inyisho batanga
nkurikiye uri kwingena twenga aca atanga kubwira mbega nakubajije kubera nzi gukunda gukora mbega ngo iyo nzamba amakuru babwira ngo genda muyivugiriza hana hariya ngira murazi bitutsi dutukwa nawe urabizi aho n'igihe bataduciyeho telefone cyangwa bari kutwitaba Bonfise Niyongere nibutse yuko rumenyesha makuru radio Inzamba gatika kawo kabukunda kwitwarika cyane cyane ibijanye n'amadosiye y'ubwicanyi abantu bicwa mu gihugu eka n'ibijanye n'agati y'akazi na muntu uri muri kino kiganiro kamutumire wakino kiganiro kuri la presse kumwe kandi na Ernest Nkurunziza akaba ari umunyamabanga nshingwa bikogwa mu runani force yo mashaya madahanira ibicaro vya politiki kwa waranosoye kandi n'ibijanye n'ivyigwa bijanye n'hamuka mu psychologue nkwa bivuga ginyifato psychologue mu rurimi rw'igifaransa reka ncenzi wawe mbega ni kuki Ernest uno munsi abantu umuntu yica uwundi nko kumenga nibisanzwe mu Burundi kubwawe ka muntu yanyose nyifato y'abantu ni kuki bon ubwicanyi kweli ivyo mu Burundi ni ibintu bitangaje bibabaje uravye kandi ukuntu ibintu bibandanya bigenda urabona yuko ubwicanyi ahubwo buzohava bugwira cyane uti kuki ariko buko buratuzwa la sinzi ari ugushaka mu majambo ugushaka ntikuraboneka neza mu majambo kuko ivyokogwa kugira ubwicanyi buhere ni ibintu byinshi cyane nagomba ndakubwire rero igituma ubwicanyi mu Burundi muri ibi bihe bwimonogoje kandi murazi yuko bwatanguye muri mu 2015 ariho bwatanguye gukomera hariho ibi umuntu yo bisigura mu buryo tuvuge mu buryo bune hariho imibano hagati y'abantu yarononekaye mu Burundi kuko ubu jewe kugira ndakubahe kugira ngo ndagusonere nuko sindagusonera kuko uri umuntu nkanje ndagusonera kuko uri mu mugambwe wanje nkagusonera yuko uvuga rumwe na jewe uvuga rumwe na jewe n'umugambwe wanje mu gihe utavuga rumwe n'umugambwe wanje nukuvuga wewe ntukwiye gusonerwa ntukwiye gufatwa nk'umuntu nukuvuga imibano hagati y'abantu yarononekaye yononekajwe n'iki yononekajwe n'inyigisho mbi niyo politike bo icya kabiri umuntu yovuga mu gihugu urabona yuko imico n'akaranga byaratitutse ubu nta kirazira umuntu yigenza uko yishakiye umugore akica umugabo imbonerakure yigenza uko yishakiye kuko azi neza ati jewe ndashigikiwe ndashigikiwe canke hari kudahana kumbure turabishikirwa n'ikindi kuko imico kuko ubutegetsi bwa bwamutumye kuja kwica kumbure hari kudahana biratandukanye imico n'akaranga nivyo bituma abantu mu bisanzwe babana neza bamenya bati hari ibintu duteza kubaha hari ibintu duteza kubahiriza icya gatatu nuko ibihe bibi igihugu gicamwo ibihe vya politike igihugu gicamwo nk'ibintu vy'amatora bisigaye birangwa n'akajagari birangwa n'ubwicanyi nukuvuga rero abantu ubu ivyo bihe bituma abantu bigishijwe nabi bononekara mu mitima bakononekara mu mitwe ikigira kane ikigira kane ico canyuma nuko inzego zijejwe guhana zijejwe kubahiriza ikiremwa muntu zitariko zirakora nk'uko zategezwe gukora ahubwo iyo mvuze izo nzego mbamvuze amasentare mbamvuze igipolisi mbamvuze abatware bo ku mitumba abatware bo mu ntara ba musitanteri ikibabaje rero abo ari bo bategerezwa kubahiriza ikirema muntu abari muri bo nibo ahubwo bariko bararenga amategeko
nibo bariko barakandamiza abantu. Ariko hari icyo nako ndavuga mu kanya gaheze mbaza Bonfils ati leta muri no minsi yaragaragaje ko ikaburira ihamagarira abantu butungane inzego za leta nyabuna guhagurukira abantu bakuru b'ivyaha. Ntitwari turiko turabivuga, reka twari twamaze kubivuga yuko ivyo bariko barakora twovuga ko bidakwiye, ntibikwiye kuko uravye abahanwa sibo bategezwe guhanwa. Urashobora gusanga ariko ahanwa n'abantu ngo nukubera ugasanga uwakoze ikibi niwe afise uburenganzira kubo yagikoreye ahubwo hagaca ahanwa wa wundi yagikorerwa. Ntibora muvyumva abasenere birirwa barafungwa kandi aribo bakorewe ikibi. Tuduga kwijambo mbere ko musubiza ijambo Bonfils, hari imvugo imaze kugaragara mu Burundi aho abarundi ubwabo naho batari mu bakozi b'ikibi canke bashigikiye ico kibi ugasanga bagira bati ibiba mu Burundi no hanze birabaho muri Amerika ubwicanyi hakubwanirwa bwicanyi ahubwo bakagira bati no muri Amerika mu Faransa burabaho. Iyo nyifato iri mu bantu kudashigikira abahuye n'ivyaha ahubwo bagashigikira iyo ngendo mu mvugo. Urumva yuko imvugo kamuna yanose nyifato imvugo nk'iyo ni imvugo ibigomba ahubwo gushigikira icyaha. Imvugo ibigomba gushigikira icyaha ariko iri mu Barundi muri rusange iri hejuru bega iri hejuru kuko iyo mvugo ni nabo muri leta babikoresha kugira bavuge bati ubwicanyi ntiburi wacu gusa, ubwicanyi buri hose. Bijya no kwerekana yuko ubwicanyi kuri bo ari bisanzwe, kubwicanyi ari bisanzwe ko ahubwo ubiravye n'ingene bimeze urabona yuko abica niyo bashigwa mbere niyo bashigwa hejuru. None bagomba bavuge gute? Kijya n'ikimenyetso yuko ubwicanyi bwasasiwe indava kuko ntiboza kuvuga ngo n'ahandi barica reka nice uko n'abandi barice ni kugira ngo abantu barafa nk'uko n'ahandi bafa kugira ngo abantu bafate yuko ibiriko biraba ari bisanzwe ari iyo leta kuvuga yuko iyo leta yarananiwe kugwanya ubwicanyi kuko iyaba yashobora kubugwanya ntiyoja gusigura ubwicanyi yerekana yuko ubwo bwicanyi ari bisanzwe. Nibutse yuko atari leta bivuga abantu tubona ku mbuga za internet bivuga abaserukira leta abantu bato tukaza gusubiramo ivyavuzwe n'abafise. Bonfils, mbega wewe uravye hajya mu nzamba mu makuru mu tohoza abantu mu hijambo iyo habaye ubwicanyi ivyo bita ma reaction mu Gifaransa babivuga kwiki abo mubaza haba muri leta haba mu gipolisi haba mu batavuga rumwe na leta babivuga kwiki kugira ngo ubwo bwicanyi bagire bati harabaye ntakabe. Babo tuvugisha cyane muri leta baragoye kuronka baravuga abo muri leta kiretse hajya amajwi turonka y'umukuru w'igihugu ati ubutungane dushaka ko bukora neza turashaka ko ubutungane butunganiza bose ati umucamanza aciye urubanza n'abakweza intambara mu gihugu. Urumva nk'iryo nijyavuzwe n'umukuru w'igihugu iryo ni jambo wumva ko ryari ryiza ariko mbega ibikorwa bigeze byo kubikora. Ica kabiri ngarutse kuri ibi yaravuze ati bamwe mu bajejwe kuvugira leta mu mpisho canke ivyo bitwokita mu Gifaransa dare coulisses baba ba Kenny Claude bandi bavuga ngo ubwicanyi buraba handi hantu nukuvuga ubwicanyi kiremwa muntu yateshejwe agaciro bagomba gutesha agaciro kiremwa muntu. Mbega ndakubaze abantu bahamagarira abantu kwica abandi ugasanga barongoye inama nkenguza amateka uyu ntuze ndi kuri iyo Reveriyano uribuka avuga ati n'umuntu ndamushaka umutwe. Ivyo ni kimwe aho ngaho uyu aherutse ndira gatoyi ajya kwera uhari shasha nta cahindutse reka ndiko ndaza we leta yuko kunciriyemo reka leta yo ntayitaniye ni yarongoye ibikorwa vy'inama nshinga amateka ibiro vy'inama nshinga amateka bitaratorwa yitwa Venance sinzi nkayo igishubuzo baze 93 yari afise moto ya maha niyo yagenda kwirikira abantu 2020 na 2020 nakangaye ntiyigeza kwirikiranwa kuri ico caha
mbwira abantu babambiwe base abantu babonye atema afite umupanga nabone barabigarukana ndiko ndabikubwira uyo muntu yaravuye kuja mu bashinga amateka birafite ico bipfana kandi les effets entraînent les mêmes conséquences urumva udufati ukacuraba nka Gerard ndabirabe uzi n'amajamba hiti yavuga bagasha mushinga kuronga urwego nkarujya mu gihugu hari ibintu ubona ko bimwe nakubari ubwa mbere ntihaje ubuja gutamba neza umubona gikenyera kandi izo vyari bihumye uyibona ikizezura ngenda kubwiza ukuri ko ibiriko biraba nibizohava bibandanya biba ibishobora guhava bibandanya biba mu gihugu biteye ubwoba cyane uravye abantu bariko barashingwa amabanga mu gihugu ahubwo hari yakwiye kumenya mbega ni giki gitumenya miramabi iyo habonetse ikiziga itavuga iti dushaka kumenya umuntu iyava niyaje najyari uwo muntu yabuzwe irengero kugira bahere ahantu bagira aho bashitse ni giki gituma inyamiramabi imbonera kure zivuga ati indicatif naka ndaha tuje gukora kako keza tubana yatumurika nta gishasha nta nikidasanzwe nakandi kaza turahagira nka kambere uyu munsi ntibafatwe ngo bazwa ati bijya bintu mwaraye muravuga ariko hari abafatwa si bose wewe ndiko ndakubaza mitabara ukabusiga gukorana nkurikiye mbwiza ukuru bimbwire mugabo icunzi gusa kimwe abo bantu ntibafashwa abo ndiko ndavuga abo uri kubavuga bafashwe bambwire ariko abo ndiko ndakubwira bavuze ivyo ntibarafatwa reka tuje tumira abasozi ikiganiro Ernest mbega ivyahije kuvuga cyo bari ibintu nogira ati birengana biri passage nko bivuga mu gifaransa canke mwibaza yuko ari ibintu bizokwamaho ubwo bwicanyi hoko gwiki no musi ubwicanyi mu Burundi kugira urwanye nukuba wakenyeye nuko uba wakenyera zikaguma kuko ivyo yariko aravuga afatiye ku vyabaye kera kubona abakoza mabi kera ejo haheze ubu aribo bajejwe gutunganiriza abandi biragoye nta mizero woshobora byotanga kuko yakariye ntigata kandi amabi bakozwe ntibayahaniwe erega baravuga bati barabihembewe ahubwo none mu gihe ubwicanye ariko bwaguhembye ni giki kikubuza kububandanya kandi urabona ubu abicanyi nibo bahembwe nibo bahawe ibiti bikomeye hoko guki ico kugwa mu Burundi kiragoye gutora ariko ndibaza yuko mu gihe aba bantu batwara igihugu bakoza amabi bakayahembegwa ndabona ari kibazo gikomeye cyane kugira ngo tugwanye ubwicanyi mu Burundi kuko nimba kandi mumenye yuko ubwo bwicanyi atanumwe azovuga yuko utazomushikira kuko murabona yuko imbonera kure ubu basigaye bigamba bahejeje kwica imbonera kure mwene wabo ejo rero bajya bita ngo ntibavuga rumwe bajya bita ngo ntibabiri mu bwoko bumwe sinzi ko bazobamara ngira bazobica mugabo hagati yabo naho nyene bazogaruka nabo nyene bicane kuko mu gihe jewe nagutumye mu gihe natumye amafyeri nigenda wice naka ejo jewe nagutumye nzogaruka kugira ngo mu gihe hobandanya kudahana mu gihe hobandanya kudahanwa ubwicanyi buzokwama bugaruka butinde bugaruke bushikire na bamwe bawusasira indavu sozera higaniro banzo vuriza ikibazo ndakubaza sozera higaniro mbega uno musi ubwo bwicanyi ko tuvuga bijanye n'ubwicanyi bwa mu gihugu mu gihe hariho abahamagaye impunzi nyabuna gutaha kuko ibintu byoba biri ko bifata inzira nziza ibihe mubona bisa neza ibihe ubwa mbere ntibisa neza ariko naho bariyo tudindire
ikibazo hari cyo wabajije urya numvise nari mfise inyishu kuri ico wavuze uti hoko gwiki kugira ngo ibintu bimere neza hakwiye intwaro hoko gwiki nico nza kukubaza mu nico nyene reka ndagire mu bihe impunzi ko zatahuka ibihe si vyiza kuko bahamagara impunzi gutahuka bariko barica abantu bahamagarira impunzi gutahuka ubwicanyi bwafashe amasura n'umurindi udasanzwe ivyo rero ntibituma impunzi zitahuka bahamagarira impunzi gutahuka mu gihe bari mu kambi ya Nyarugusu abari mu kambi ya Mutenderi abari mu kambi ya Nduta banyuruzwa uko bwiye bwije ndibuka twarakoze ibiharuro dusanga mu mezi 6 haranyurujwe impunzi zirenga amajana 2 amajana 3 abantu bose bakabuka abagore bagera kuri 70 bagumvye kuja guhagarara kwa urongo ikambi ya Nduta bamusate tubwiye abagabo bacu baroye uyu yavuze ko ari ibinogo rusanga biri ku mbibe z'igihugu kuko uvuye Nduta bahita muri district ya Kibondo Mutenderi ni muri district ya Kakonko Nyarugusu ni muri district ya Kasuru hose ni mu ntara ya Kigoma ubu uriko uza Nduta na Mutenderi ni hafi ya makomine ya Gisuru na Kinyinya muri Ruyigi Nyarugusu ni hafi ya komine Mabanda na komine Nyanzarake na komine Kibago yo muri Makamba hafi utundi tuyira turashobora kwinjira muri komine Kayogoro yo mu ntara ya Makamba nukuvuga ko aho hantu muri ivyo bice ni nkuko uvuye Mutenderi ushobora kwinjira igiharo mu ntuza muri mu ntara ya Rutana nukuvuga aho hantu namba abantu bariko banyuruzwa bicwa ku mbibe z'igihugu no mu gihugu hagati abantu bariko baricwa uyu munsi ntihagera ko abantu batahuka hoko gwiki kugira ngo igihugu kigira amahoro impunzi zumve ko ziteza gutahuka hakwiye intwaro yubahiriza bose itubahiriza umuntu ngo nuko ari mu mugambwe kanaka cyane kanaka yumva ko umunyagihugu ari umunyagihugu bakubahiriza ivyiyumviro vyabo hakari kugwa imfungwa zipfungiye politike ntushobora kuja guhamagara abantu bari hanze mu gihugu harabupfungiye ubusa upfungiye ivyiyumviro vyabo upfungiye akarenganyo ubanza ukabarekura akabari banabwira bene wabatetaha tugaburira vyabo ariko abo kumva batekaniwe umutima wifuza gutabuta abumva batekaniwe barataha ariko kandi birinde kwiyahura ubuzima bwo mu buhungiro buragoye kandi ni bubi ariko ntawe tubwiye tuti iyahure barabanza babaza umutima kabiri gatatu imbere yo gufata ingingo yo gutahuka abariko nabo barakoreshwa n'ubutegetsi ngo bahamagarira abandi guhunguka twabwira tuti murakina neza bamusaga bakoze ibiruta ivyo ariko barapfuye ntituzi iyo bari hari n'abandi baterere bakoze bikomeye nk'ivyo baje 20 ndo w'Imana bakoreshejwe mu kwica bababikira uyu munsi ntawuzi iyo bari uri kuhamagarira abantu gutaha ejo nibabica mwatahanye nawe ntawuzi aho zoruhukira akantu gatoyi mbega mu gihe ushobora gusanga impunzi iyo yahungiye ukayicira ukayinyuruza mu nyuma ukayisaba gutaha ico ivyo uri kurayikorera iri mu buhunzi uzoza kuyikinira iri mu gihugu amahoro yo yumva kutekana bishobora gutaha bo gutaha itibwiye nta kibazo mugabo je ndakubwire ntushobora kuvuga yuko wagiye gufata impunzi ukayicire yiri ukayigirira nabi hanyuma ukayibwira gutaha kugira uyikingire mu gihugu niyo yari yatahiye atamahoro wayihaye urumva hakenewe igihugu cubahiriza amategeko n'intwaro yubahiriza bose intwaro yubahiriza bose atanumwe caguye zijya nzego z'umutekano igipolisi n'igisirikare zikora bijya zikwiye gusubirwamwo zirimo badakwiye kubuzibamwo bakazikugwamo bagashirwa mu kibanza kibabereye Bonfise niyongere ndagushimiye ni kuri ako kamuce uhereje ko nciye nsozera ko kino kiganiro wakoze ku ntero na domihoro iganiro wakoze nawe Neste nkuru nziza nibutse yuko uri umunyamabanga nshinga bikorwa mu Rani Force w'amashara madahani ibicaro vya politike wari mutume biganiro yakoze cyane Club de la Presse hano niho nciye ndagisozera ikiganiro cuna n'ingwa ma radio RPA inzamba be na television Renaissance shimire bagenzi bacu mu buhinga bw'ivyuma kwa dufasha kugira mu dukurikire kuri Facebook mu dukurikire kuri Twitter mu dukurikire hose ku mbuga za internet harimo na television Renaissance mwakoze indi sango yiganira zo bari ku munsi wa gatanu hano mango na utaha